Nitwa Audrey Muco w'Intore nkaba nserukira East Africa TV na entreprise de consultance East Africa Consulting nkaba mperereye muri Canada, Amerique du Nord. Ndabaramukije mwese aho muherereye no munsi tuje kuvuga kuvyerekeye crise économique iriko iraba très critique mu Burundi. Tuza kuvuga ku gihugu cacu ciza, tuvuge crise économique, tuvuge amato de change ingene biriko biragenda, dusigure dutange n'umuti. Twe iyo tuje kuvuga ngaha anye turabahinga bigenga mu vy'ubutunzi, mu vya business, tukaba twavyize mu Bwongereza, muri Canada, no muri Asia, muri Liban. Donc tuba tuje gutanga intererano gusa kugira dushigikire, hama turabe n'ingene ibintu vyoshobora gutora intumbero. Alors uno munsi sujet y'uno munsi tuza kuvuga ngene Uburundi hariho crise économique, surtout muri 2025-2026 hariko haraba crise économique mu vyerekeye taux de change. Tukaba dufise nka systeme zibiri za taux de change nizo tuza gukora kuno munsi ahanini. Hama ntarandiriye ndabaramukije ukaba ukurikirana imbonesha kuri East Africa TV, subscribe canke s'abonner, hama commenting, hama sharing. Tuje kuba partager ces informations pour éducation. C'est juste pour éducation, c'est juste pour s'informer, hama no gutanga intererano ku Burundi, igihugu cacu ciza c'u Burundi, kugira tuzoshikire ya mbono ya 2040, 2060 bigenze neza. Alors uno munsi niho tuza kuvuga, niho tuza guhagarara kuno munsi, kandi biraza kugenda neza. Alors ama fact ya mbere rero tudatevye tugomba dutangura kuvuga ku ma fact ya mbere. Hari ico bita gap kuri currency, kuri exchange, kuri taux de change yama hera y'agaciro ari mu Burundi. Twavuga nk'amadolari ni yakunda kuboneka cane, amadolari y'amanyamerika ni yakunda kuboneka cane, canke amayero, canke n'ayandi mahera y'agaciro ari mu Burundi. Alors hariho ico bita différence. Hariho murazi ko mwese dufise taux de change yo kuri marché noir, tukagira na taux de change yo kuri black market, canke na taux de change yo muri BRB. Alors muri ivyo bintu vyose hariho la différence. Fact nuko taux de change yo muri BRB usanga iri nk'uri 2950 dufate, hama beef idolari rimwe ry'amanyamerika ugasanga riri kuri 2950 y'amarundi, hama idolari rimwe ry'amanyamerika iyo ni taux officielle, tuvuga ko ari nk'iyo muri BRB. Ugiye kuri marché noir naho ugasanga idolari iryo nyene dolari rimwe ry'amanyamerika riri nko kuri 6500 voire même 7000 gushikaho ryashitse kuri 7600 7650. Alors murumva iyo gap ihari, c'est nka double. Iyo gap rero itanguye kuza, iyo ni fact ya mbere. Urumva ndaza kubabwira ama fact, ama turaza kuvuga n'ingene twayatorera umuti, n'ingene vyokunda kugira ibiriko biraba dushobore kubitorera umuti. Alors umuti iyo tuvuze ko tuwutora, umuti ubuhari tuwuvuze kugira ubushire mu ngiro, hari igihe ushobora kuba nk'umururazi, hari igihe ushobora kuba nk'umuti w'umururazi, kuko ntibaba vyoroshe. Umuntu arawuvuga akawushira habona, mugabo kuwushira mu ngiro c'est pas évident. Bisaba abahinga babunyoye, bisaba abahinga bavyigiye, bisaba eka n'ukuri umutwe sinobabesha. Donc nico gituma iyo umuntu rero aje ngaha akavuga umuti, c'est pas quelque chose cyo tuvuga ati bizokunda etusa, mugabo ni ikintu tuba dukwiye gushira ngaho habona nka twebwe twavyigiye, ku buryo umuntu ashobora kuvyimplementa, hama bigashika aho bishikanye umwene gihugu n'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Alors ndavuze gap, ndavuze la différence entre taux de change ya marché noir na taux de change ya officiel ya BRB, Banque de la République du Burundi. Ivyo turabibona, mwese murabizi, murazi taux de change yo muri banque officiel ni nka 2950 francs. Ugiye kuri marché noir uno munsi dollar usanga rivunjwa 6500 voire plus des fois. Alors ikice kiba rero uravye mu Burundi, igihugu cacu ciza haci haba inflation. Inflation yaraduze ku rwego rwo hejuru cane gose.
surtout muri umwaka wa 2025 na 2026 inflation iraduga cyane gose ku buryo ishikira tugitangura 2025 yarigeze kuri 39% muri 2025 hama iraduga irashika kuri 45% hagati ya 2025 uno musi turiko turayibona iri entre 38% gutyo 38.5% inflation ihigeze mu Burundi. Ku bantu batazi ico bita benchmark ku bintu vya inflation no babwira ko nk'ibihugu dufate biteye imbere dufate nka Canada, Etats-Unis, Europe canke n'ibindi bihugu biteye imbere twavuga nk'ivyo muri Afrika muri Nigeria uravye inflation nko muri Canada canke muri Etats-Unis irashobora gushikira 3 2 2,5 4 maximum 5 mu bindi bihugu irashobora gushika muri vya Afrika irashobora gushika kuri 6% 10% mugabo umaze gushikira 38% 38.5 45% ça veut dire ce que ça veut dire ucusanga n'ibintu vyose bica bizimba surtout les produits de première nécessité abanyagihugu baba bakeneye nk'ibintu vyo gufungura cane cane kuko nivyo abantu kenshi bakunda kurabirako ibintu vyo gufungura ibintu vyo kwideplacer ibintu vyo kwivuza ucusanga iyo habaye inflation ibintu bica bizimba. Alors igituma facteur ndiko ndazivuga nuko turavuze taux de change différence turavuze inflation ngene iri kwirangana 38.5% gushika no munsi nivyo nibaza d'après ama recherche tuba dufise n'amadonnées tuba dufise muri système none ivyo bintu rero bimaze kuza bikagenda gutyo c'est quoi ikintu kindi kiri fact buri fact uravye nk'ama reserve y'amadolari nko muri BRB ucusanga nk'Uburundi ntibushobora gukonsoma ntibishobora kudepansa ngo bugure ibintu bikenewe vyankenerwa abanyagihugu bakenera iminsi yose novuga nk'igitoro novuga nk'imiti ngo bishobore kudepansa baba bafise nk'ama reserve ashobora gukuvra nk'ukwezi kumwe dufate ugasanga les réserves bafise muri BRB bazidepanshije kugira bagure les produits de première nécessité ziva hanze zikenewe bica bituma badashobora gukuvra plus d'un mois novuga ukwezi kumwe nico gituma mu kwezi kumwe mushobora kubona igitoro cabonetse twashoboye gukubita inzu bifunse igitoro kiraboneka imiti byose biraboneka ukundi kwezi ugaca umengo birapfuye nico rero ça vient ku batazi ibintu vya economy biba bivana n'ama reserve igihugu gifise muri banque de la République du Burundi mu kugura ibintu bivuye hanze de première nécessité igitoro imiti reserve ziba zihari kenshi nko muri BRB usanga ari nk'izikuvra juste ukwezi kumwe gusa. Alors hama ikindi kintu naco kica kiba igituma bica bicrashinga des fois izo murabe muri BRB cane BRB irakunda gufinansa deficit muri deficit abantu bize muri finance deficit n'igihe usanga amahera budget ya leta yategereza kudepansa ari nini par rapport y'umusaruro par rapport y'amahosete yinjiye yari nini la différence none mwibaza ayo mafaranga acava he yari nini la différence kenshi rero BRB cikora gouvernement ca yikora ku mafaranga yo muri BRB kaci ifinansa déficit budgétaire imaze gufinansa déficit budgétaire bica bituma noneho na ya economy na ya inflation vyari bigwaye bicrashing kuko turavuze mugume mwibuka kuri différence ya taux de change ihari bikaca bituma na ya economy icrashinga kubera iyo debt na ntuze na inflation ibisanzwe ihari na différence kuri taux de change ibisanzwe zihari. Alors haba hariho na imbalance ya import na exportation ivyo twexporta ni bike par rapport ivyo twimporta twe gusanga ibintu vyose tu relyinga cane gose kuvyo tugura hanze ivyo tugura hanze naho amarundi amahera y'amarundi ntarenga imbibe ntarenga Uburundi guma mu Burundi niho tuya consoma. Alors ucusanga rero ivyo dukeneye kuja kugura hanze ni vyinshi cane par rapport y'ivyo twebwe dushora hanze haba hariho ico bita imbalance muri import et export ucusanga ivyo twe dushora ari nka 25% tugashora cafe tugashora icayi n'utundi tuntu dukeya hirya no hino mugabo ugacusanga ça couvre juste 25% y'amadovize novuga ashobora kwinjira nko mu Burundi iyo 25% rero ibyo sivyo Uburundi baba bukeneye plus de 25% mu vyo
bakura hanze. Urumva haba ari nk'iyindi difference ya 75% mu vyo bashobora kugenda gukura hanze mu bindi bihugu. Uca usanga rero habaye imbalance, hakaba la difference mu vyo tugurisha n'ivyo tugura hanze. Ukaca usanga rero harabaye n'ico bita turabuze ibintu bikenera vy'agaciro, turabuze igitoro, turabuze imiti, turabuze ibintu vy'agaciro cane cane. Murashobora kubibona ubunye, murabona yuko ata nk'igitoro tuba dufise par exemple. Aho ni kubera iki? Niyo imbalance y'ibintu y'amahera y'agaciro yinjira, niyo deficit tuba turiko turafinansa cane cane ivuye muri BRB ugasanga iriko irafinansa deficit budgetaire ya leta, et puis tout ça, avec tout ça bica bituma rero bikreya shortage, bica bikreya shortage nko ku gitoro, les produits tuba dukeneye cane gose abanyagihugu bakonsoma dugura hanze. Nico gituma rero muca musanga rero habaye ico bita impact, haca haba impact sur la population, umunyagihugu akavyumva kabisa, umunyagihugu akavyumva, ugasanga hariho pauvreté extrême. Urumva umunyagihugu amaze kuvyumva nuwe yuko pauvreté extrême, nk'ubu turavye amadone dans l'économie, pauvreté ihari twavuga yuko nk'umunyagihugu nka 75%, mwiyumvire mu gihugu nka plus de 75% y'abanyagihugu babayeho muri moins de $3 par jour. Moins de $3 par jour, no kuvuga turabiye kuri to ya marché noir ni moins de $20 francs par jour kugira umuryango ubeho, ufungure, wideplace, ugura ivyo ukeneye. Urumva umuryango normal population usanga 75%, mwibaze 75% ibaye kuri moins de $3 par jour. Ivyo c'est ressenti, niyo abanyagihugu baca bumva hamaze kuba ibi niko nasigura, hamaze kuba iyo gap muri taux de change, hakaba inflation nini nyinshi, hakaca haba n'amareserve muri BRB badashobora gukuvura ivyo tuba dukeneye kugura hanze. Ugaca usanga rero na BRB iriko irafinansa deficit budgetaire des fois, hama hakaba hari imbalance entre import na export, hama ugaca usanga nta gitoro, abanyagihugu ntibashobora gukora ngo bisumemwo baronke amafaranga. Donc haca hatuma rero kuronka the basic life needs nko mw'ifungurwa 75% y'abanyagihugu baba babayeho muri pauvreté extrême, ugasanga babayeho muri moins de $3. Alors ivyo rero birababaza kuko uca usanga hariho frustration, uca usanga abanyagihugu bariko barita, hari ubukene bwinshi. Iyo uri mu gihugu, uri nko mu Burundi, ufise ayandi mikoro ngene ushobora kuronka, ngene wisumamwo hirya no hino canke ugakora utuntu hirya no hino, ntavyo ubona kuko wewe uba ufise. Mugabo iyo uriko uraraba, twebwe turabahinga mu vy'ubutunzi canke mu vya economy canke mu vy'ashara, turaba global, turaba igihugu cose, hama tugaca tuvuga tuti nibi en général biriko biraba, hama tuje kuvuga ni juste pour education, hama kugira dutore umuti, dutange intererano aho tuba turi twose. Umurundi wese akunda igihugu ciwe, aho abari hose arafise obligation yo gufasha mu vyo ashoboye n'ingene yotanga iciyumviro. Excuse. Alors nico gituma uno musi rero abatanzi nitwa Audrey Muco w'Intore, nkaba serukira East Africa TV na East Africa Consulting, nkaba ningaha muri Canada. Ndabazaniye iyi nyigisho kugira mu bitahure, mwumve n'ibiriko biraba, mubone n'igituma nico gitoro twaba tugifise, kuko si dufise ama reserve juste akuvura emwa. Muca muraba mu Burundi tuba dukeneye, mutegerezwa kwivuza, mutegerezwa kwideplaça, hariho ibitoro bitegerezwa kugurwa, imiti, hariho n'ibindi bintu de première nécessité bigurirwa hanze bitegerezwa kuza mu Burundi kugira igihugu kibandanye gifonctiona. Alors nk'igihugu rero c'u Burundi, nkino muri Canada dufate, abanyagihugu baba bafise amikoro menshi yo ingene bashobora gukora amahera kuko canke gukora amafaranga, kuko ibintu biba biri develope, technology biri develope, barakoresha technology, barakora en ligne, baratradinga, baragira hirya no hino, ugasanga abanyagihugu bari bien éduqués,
they can make more money, they can make more money and survive and contribute to the economy, bagashobora gukontribuwa kuri economy y'igihugu cabo, kuko les infrastructures économiques ziba zihari ziri bien établi, environnement socio-économie politico ibihari yubatse neza ku buryo abanyagihugu bashobora gukora bari libre, urumva ukamengo ni libre échange, c'est ça. Donc uno musi rero tuca tubahereza na recommandation kuko muri ibi turiko turavuga vyose n'amafacts murabizi, ugiye mu Burundi urayibona, mugabo iyi Burundi turabukunda, turi ngaho kugira tuvuge dukonseil hama dutange n'iciyumviro n'intererano ku muntu wese wewe uri kurumviriza iyi video, uyipartage uyihereze canke uyishitse ku muntu ategereza kuyumva, ku buryo uyu muti dutanga, izi ntererano dutanga zitagenda inaperçu, parce que ça fait une différence. Nababwiye ko umuti uba uri hari, mugabo kuwushira mu ngiro ushobora kuba umururazi, kuko c'est pas évident, ntivyoroshe kuko je ndabizi, ndazi la théorie ndayizi, na pratique je sais que c'est quoi ça prend kugira umuntu ashobore gushira mu ngiro ibintu nk'ivyo. Mugabo ce qui est sûr nuko c'est promettant au Burundi, c'est vraiment promettant, murashobora kubona des actions ziriko zirakorwa hirya no hino, ivyo turabishima cane gose. Murashobora kubona ngene umuntu aba ariko ararondera aba investisseurs hirya no hino, tukona keza umukuru w'igihugu anashima ku ngene agiye gutangura kurongora Union Africaine, ça va ouvrir beaucoup plus d'opportunités, yokoresha niyo opportunité kugira azana aba investisseurs mu Burundi benshi. Alors umuti rero wa mbere nuwuhe umuti dushobora gutanga? Il faut unifier izo taux de change, il faut gucrea nk'ikintu twita unification ya exchange rate. Kuri marché noir ntihazoba 6500 bif pour $1, hama wowe uri banque officielle ucugira 2650. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu crois? Uri umuntu yize aciye ubwenge, wibaza ko ari biki bizoca biba kuri marché noir ari 6500, hama banque officielle ari taux de change ari 2950. Qu'est-ce qui va se passer? Speculation ikiba crazy, speculation ikiba nini cyane ku buryo corruption ikiba tante, ku buryo les ponts de vin, abantu amadolari ahari, les gros poissons zica zitangura kuyakimira ziyatora ziyanyegeza kugira zije guspekira kuri marché noir, zimaking amafaranga y'umurenge. Ico rero nico kibazo kiba gihari. Alors la première chose ni gufata des mesures ziza ku unifia le taux de change ibihari, twiyevite iyo black market na taux officiel, turabe ngene dutora une stratégie pour unifier les deux. Urumva mutume muvuga muti basi idolari riragiye kuri 5250, dufate ça iyo nakarorero, wanglobe le taux ya marché noir na taux officiel, ubikarikire hamwe mushire mu machine murabe réellement muce mutora taux de change unique pour tout le pays. Urumva mufate taux de change unique pour tout le pays bivanye na production iriko iraba mu gihugu réellement, hamwe idolari murihereza agaciro kayo. Ça c'est la première chose à faire. Urumva il faut que discourage, il faut ko mu discourage black market. Il y a black market iriko irica economy muri taux de change, mu bintu vya economy taux de change, black market ibiriko irica economy, il faut discourager ça. Ça c'est la première chose. Ukaba uriko urumviriza uyu muti ntiworoshe, uwinyoye usanga urura, mugabo urashoboka. Ibintu bikorwa mu bindi bihugu vyakozwe vyizwe kandi bitanga umusaruro uteye imbere. Urumva hama hakaca haba ico bita discipline monétaire. Discipline monétaire ifatwa na BRB cane cane. Urumva discipline monétaire ifatwa na BRB ikaciraba ngene igabanya kuzira finance déficit budgétaire, gouvernement igatora budget yijanye n'umusaruro bazoro bagakoresha yo, ntibaje amba cyangwa ntibaje odes, ntibakoreshe menshi gusumba yo bafise. Urumva bashaka gukoresha menshi naho bimenye iyo bakura ngene bashobora kuronka, bashobora gucrea umusaruro
hama bakore ibijanye n'uburyo bw'igihugu, hama babandanye bemvestisa pour les revenus génératrices nyinshi zizoza muri fitiye. Alors iyo niyo bita discipline monétaire yifatwa na BRB. Muri discipline monétaire haca haba n'ingene baraba nka taux d'intérêt ya BRB. Uno musi umenga irashobora kuba iri nka 12%, mugabo urashobora kuyiduza gato, urashobora kuduza nka taux d'intérêt dufata ukava nko kuri 12% ugashika nko kuri 18%, igafatwa na BRB juste kugira baregire bakontrole na masse monétaire n'amafaranga bariko arasirikira arasirikira mu gihugu, supply y'amahera abariko arasirikira mu gihugu bayakontrole. BRB instrument ibifise pour contrôle y'ayo mafaranga abari taux d'intérêt, abari intérêt bashiraho, uno musi ugasanga ibiri kuri 12%. Donc twoyikonseille yuko bagira iki pour contrôler money supply, uraduza taux d'intérêt gatoya, hama laisser de financer ama déficit. Gouvernement ikeneye amahera ija gutora muri BRB igira iki ça on coupe, duza taux d'intérêt gatoya u contrôle supply monétaire mu gihugu. Mwumvise umuti wa mbere c'est quoi? Umuti wa mbere ushoboka ni unifier les taux de change, mwevite ico bita dual exchange rate. Dual ni kuvuga zibiri, systeme zibiri za exchange, black market and the official one. Ivyo muvyevite, il faut unifier ça, mutore exchange rate iri unique kuri bose mu gihugu cyose. Uburundi ni igihugu gito cyane ku buryo twogira ngo black market ngo this and that. No, fix that and it's gonna work. Okay, hama monetary discipline twababwiye, hama muce mu boostinga ico bita diversification. Ivyo mu exporta uno musi usanga ari te, usanga ari coffee, muce mu boostinga ico bita export diversification. Diversification ivyo muriko muri exportinga mubi boosting, muhejeje kubi boostinga mugabo mugende on the high value product, on the high value, surtout nk'ama mine nka or nk'inzahabu, mu exporte beaucoup plus, mu diversifier ivyo muriko muri exporta kugira mugwize umusaruro uri kurinjira mu gihugu, ku buryo mushobora kuronka the foreign currency, mushobora kuronka amadolari, mushobora kuronka ayo mafaranga y'agaciro. Twumvikanye unifier le taux de change, mureke dual system, hama mugire monetary discipline, surtout iri contrôle na BRB pour nka taux d'intérêt bakayiduza, hama bakevita pour financer ya masse monétaire ya déficit y'igihugu. Il faut couper ça, hama mu boosting export diversification. Urumva mu boosting mu focusing mugabo kubizana high value mu nk'inzahabu cyangwa izindi minere zikenewe cyane gose mu bihugu bindi vyo hanze. Iyo ni miti rero ndiko ndababwira, kandi uwo muti urakora ahantu hose, upfa kukoresha neza. Ça marche très super bien. Ikindi kintu, we have to strengthen governance. Dutegereza gufata, sinzi ngende no kivuga mu Kirundi, bijya vyerekeye intwaro ibereye, dutegereza kubikomeza bikaba biri strong. No kuvuga intwaro ibereye, ntimwumve politike. Intwaro ibereye ntimwumve ngo ni politike, ngo intwaro ibereye ni hose no muri vyose. Muri entreprise ukoramo, muri leta, muri privé, hakaba hari structure de performance zimeze neza, hakaba hari ico bita KPIs zimeze neza, key performance indicators zimeze neza, ku buryo abantu bose baba bari held accountable yo guproduza, yo gukora akazi bagaproduza. Apana de laisser aller, ku buryo ugenda ugasanga abakozi ba leta baricaye ntibariko barakora, ntibariko baraproduza, hama ukagenda uri premier ministre ukavuga ati nagize inama canke nagiye nkubita surprise nsanga abakozi baricaye. Usanze umukozi atariko arakora ntahembwa. C'est tout simplement c'est comme ça. Mu bihugu nkino muri Canada, la majorité y'abakozi bahembwa kwisaha niho baguhemba uri kurakora. Udakoze iyo saha ntuhembwa, c'est tout.
kindi. Donc t'as intérêt de produire kugira ukore neza. Alors turiko turavuga kuzana gouvernance intwari ibereye imeze neza mukadressinga ivyerekeye corruption mukimprovinga climat d'investissement direct. Aba investisseurs barakunda d'abord kumezira risque ati est-ce que jewe ngiye muri iki gihugu c'est quoi les risques, c'est quoi les retours sur mon investissement, c'est quand bakaraba iyo basanze harimo amariske menshi ntibaza kuinvestisa ntashobora kuza. Urumva ifoko rero twimprovinga climate ya direct investment ku gihugu cacu hama tuka strengtheninga intwaro mu bintu vyose ibice vyose bigize igihugu tukaba dufise akaba ari igihugu kiri driven by performance. That is what we need. Alors hama mukataka la corruption urumva ugiye kuba driven na performance hariyo ibintu vyerekeye corruption. Kandi rero iyo turiko turavuga corruption abantu benshi murashobora kwibaza ngo corruption ngo ni ibihugu vyo muri Afrika gusa. Hajya rero corruption nta gihugu na kimwe kiri vaccine muri corruption, nta gihugu na kimwe kw'isi kiri vaccine muri corruption. Gusa biratandukanye ngene abantu bari ibiturire naho babirira n'ingene babirya. Ikibazo gusa gihari nuko muri Afrika usanga hariho ico bita nka mediocracy, ugasanga abantu bariko bagiga ibiturire mu bintu vyokiza abanyagihugu, ugafata nk'imiti y'abanyagihugu yoja kuvura abanyagihugu canke nk'amashuri canke nk'amabarabara akaba ari hurira ibiturire. C'est pas ça. Urumva ngaha mu bihugu biteye imbere vya Canada, vya Amerika, vya Europe, vya France, bararya ibiturire vy'ubugesera kandi muri high level. Urumva mugabo iyo tuvuze ibiturire ntumva ngo ni muri Afrika ngo ni mu Burundi ibiturire vyasaze. Hajya niko rari ubona utuntu hirya no hino n'uwivye igitoki canke ari yijana baca bamuca ukuboko. Ivyo nivyo ubona. Urumva hari ibindi biturire vyo kuri high level biba mu bihugu vyose. Donc turiko turavuga strengtheninga intwaro ni mu bintu vyose kwataka la corruption ugafata ukimplementinga economic climate nziza mu gihugu ku buryo watira des investisseurs direct ziza kuboostinga the economy zigatanga akazi igihugu gasubira gatera imbere. Sasa uwo niwo muti tubazaniye ngaha muri East Africa Consulting. Kugira iyi video rero ntibe ndende tugomba tuyigarukirize ngaha. Murashobora kuraba n'ama video yose nari narakoze kuvyerekeye taux de change kuvyerekeye amadolari tusa niwo muti narinda bazaniye mukawo implementinga uzo bafasha. Merci beaucoup kubakurikirana East Africa TV ndabashimiye gose. Mukaba mutaragira s'abonner canke s'inscrire subscribe bikore kugira mu banda supportinga channel ibandanye bazanira ibintu bimeze neza. Merci beaucoup, passe une bonne journée, au revoir.